kwa sister. None oya. Cyanda ati. Regini intebe itandukanye na zira zahari iwacu icara Nana ngo kimwe. icara. Oya nana kimwe none ubona je nabayiki. Oya icara. Oya. Rero bawumviriza none ubona je nabayiki. Gerageza nyene wicara itandukanye na zira zahari iwacu ruguru. None wumva hari ico ubaye? Nini ngani bitanda. Oya si gitanda. Amahani wanje wisanzure akabati ngo akarya ugomba igikombe cy'amazi utore umwe. Iyo nayo ni televiziyo abona abantu yo n'imiziki nyene uzawumva sinzi kurabimenya ariko kuzogenda bicangani kuzogenda ubitahura. Yo. Hari n'abahungu beza yo wajewe. Yo. Yo. Acha wako. Huyo. Yo. Wona nako bitavuga. Biravuga ko Uyu warishima. Sima pashi. oya ntuje. Nagibifu. Chinumkwa. No man, yimu era kukubaza n'urufa rufu muhe dose kugira ngo itware hama hezi niziko ziraza no mu nzira zikizikobero hama tutonda abakiyi wazo. Uvuze wowe bwiga bushiye dose hama asika uraza kubona benzi izogushikirije mu gatondo kugira ngo ubashe kugira kudandaza neza. Fine bro. Haba money bro. Hello. Jesse, niyo kwishuri genda gute? Kwishuri nyene ndashima kandi biragenda neza kandi warakoze vraiment ahantu hameze neza cyane kurusha ruguru. Oh, alright. Ubyutse kina bisugenze gufasha. Support yose ukeneye ndagufasha kugira ngo bashe kwiga neza. Ubyutse kina bisu kwishuri zomba genda hari nzo kurabya na mukuru wawe. Cyo gufasha mpaka uwije amashuri kandi ngene konde nakazi. Ndizera ko bitahurize. Akawe ko somba gya ati nkene bitu nshaka kumwibye. Ego merci. Ndabashimiye kweli ndabashimiye. Merci kweli.
Baby wanga poa mvuye kuraba muri chambre nakubuze naganira nashizwe ngo mbigire ibyo kumfashe byifashe sinzi kute babwire erega sheri je mu gikona makara yaheze sinzi ko giporopora makara yajya makara yaheze cyagi popara yajya sinzi urazi kandi telefone wa mutiga acizana mu mfuko kugira ngo basubire hama kuri gute wambwiye ko cyisi kushura bigenda neza yo nabyibaga kubera ko sinzi ko ndakora no it's fine don't worry about that oh my god thank you my baby bireme ko yeme Baby, I ask quick about the car and change my video. I love you, baby. Baby, I love you. I love you too, man. Bon voyage, baby. Bye. Wirigwe neza, baby. Mwah. Ndakunda. Bye. Okay, baadaye. Hey, sister. Be? Nanzara umva? Oya, ndachazi vyo mu gatondo. Geutire juice ya pomo unywe muri frigo. Ko wanga nukumbuye ruguru. Ashwi? Kubera ari nkawo kumbura ruguru atani imisi mazima. Cankumbura ruguru ubwo nyine. Wasiri munsi. Oya nagusiri mu kanyene n'ubushuhe. N'ubushuhe ahubwo ati umufuko wa makari imanutse musubira kuduha. Oya reka kunyweza. Nukumbuye kumufasha mama kubagara imyimbati. Jaho sinigeze mbagara imyimbati. Wo naregengera nta nisuka sinomenya n'ukuntu mbega bayi. Kabura zina ko tigeze uduka igimanutse. Tuzokudugana mama tumunoti. Suko mbe nuraronka umusheri. Ntiharagera. Bona nazamvuto ku maguru zaraheze ngira ntituzobura baduha umwana. Mwoyibura imvuto zaraheze n'imvunje. N'imvunja kweli. Reka ngende kurutsa umutwe. Bakunzi ba Star TV 257 twagiye gushigikira Azwan TV televiziyo nziza cyane tuzana ibiganiro bimeze fresh tubashigikire n'abarundi biwacu
waye abakunzi ba Star TV, abakunzi ba Hitop TV, abakunzi ba Isaac TV, abakunzi bandi ma televiziyo yose mu Burundi, Silent Vibe n'andi menshi cyane, tuje gushigikira Azi1 TV. Abakunzi banje twaracerewe, tuje kumushigikira no muntu. Azi1 TV all the way from Burundi. Turabarundi twese, turabarundi kazi, tuje kubashigikira, dukore subscribe. Ciao ciao. Ribo. Hello bafanzi ba Azi1 TV, Azi1 baby. Uno musi ni Yason official, Yason comedian, akaba ari muri YouTube ya Azi1 TV. Ndabasabye cyane vraiment bakuzi bacu, ababosi bacu, abamanageri bacu, aba CEO bacu, gira subscribe, like, share, tutizane imbere, byose ni byiwacu, tupendane, yo nawapenda sana. Yeyena, yo hewe nuze, yo ni muwache wewe. I love you baby. Bagenzi bariko bakurikirana Azi1 TV, mugire subscribe. Ni TV meze neza, ishobora kubagezaho amakuru mukanya kandi ameze neza y'ukuri atari bihuha.